Warubizi. Kaze mu kiganiro cacu Warubizi gitegurwa kikanashikirizwa n'ishengero rya CRC. Ndabahaye ikaze nongera ndabashimira abantu mwese mudukurikirana, mutwandikira ama message yanyu turayabona, ama commentaire yanyu, nukuri thank you so much. Abantu badutelefona turabashimiye gose. Rero n'umunsi ndafise ikintu ngomba kubabwira, akajambo gatonya kavuga ngo this is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. Ndaza kubabwira igituma mvuze uko. Rero kaze tubane. Warubizi. N'umunsi mfise pano nanje ndayishimiye, ari jewe mfise abatumire banje barenze umwe. Rero nashaka ntangurire kuri mama Segonda. Karibu. Murakoze cyane. Karibu cyane, muraberewe. Murakoze. Ndongere nakire kandi ugira kabiri Madame Emeline. Welcome back. Merci, merci. Nukuri nagira ndabashimire ingene mwagarutse mu kiganiro cacu, kubera abantu bakurikirana Warubizi nukuri bari babidusabye yuko mwogaruka. Rero ndabashimiye, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Mwakoze cyane kudutumira. Nakire kandi my sister Carmen. Thank you so much. Welcome. Thank you. Imisi yose tugira dutangure kino kiganiro cacu, twama dutangurira ku gisabisho kugira ntaba ari twebwe ariko Imana iturongore, abazokumviriza ikiganiro kibafashe kandi na twebwe twige kandi kidufashe. Rero nagira nsabe Madame Segonda adusengere. Karibu. Reka dusenge. Mwami Imana, turagushima kuyu ari umunsi waremye kugira ngo tuwunezererwemo. Turagushima kuri iyo opportunité, iri teka waduteye byo kuza kuvuga iby'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Data, aho babiri cyangwa batatu bakoraniye ngo buri hagati yabo, turaguhaye kaze Mwami Yesu, turaguhaye kaze Mpwemu Yera ngo uzurongore ikiganiro cacu, uzuganze ikirere, uduhe ubwenge, tuvugane ubwenge, tuvuge ibikenewe bitwubaka kandi byubaka n'abatwumva. Tuguhaye icubahiro na kaze na karibu, ni mu izina rya Yesu tubisenze, amen. Amen. Murakoze cyane. Rero n'umunsi nashaka tuganire kuri teme ivuga ngo umugore ni inkingi y'urugo. Ni jambo nasomye mu minsi iheze, ndavuga nti iri jambo ndashaka yuko tuzorivugana, nzoribaza abantu muri Warubizi. Rero ava yuko tuja mu idonido ry'ikiganiro, nashaka ndabahe umwanya abatumire banje babanze bidondore, batubwire abaribo. Kaze cyane Madame Segonda. Murakoze cyane. Nk'uko bamaze kubivuga, banyita Segonda, nkaba ndi umudamu, ndubatse, ndafise n'abana. Hanyuma nkaba muri iyi minsi isigaye mba muri Arizona, naje mvuye muri Texas. Ubu ndi hano kandi ndahanezererewe. Amen. Murakoze. Karibu cyane. Yego. Karibu namwe. Murakoze. Mbanze nshime ko mwaneye iteka nkagaruka. Benshi nibaza yuko mu bakunzi bacu badukurikirana bamaze kumenya, ariko nko kuri bashasha nitwa Emeline Gahimbare, ndi umumama w'abana batatu, nubakanye n'umushinga ntayitwa Elvis Kazungu. Hanyuma tukaba turi abakristo bo muri CLC kandi tubinezererewe cyane. Kaze nawe. Murakoze. Nkuko mwabivuze, nanje nitwa Carmen Kanyamuneza, ndubatse, mfise n'abana babiri, nkaba nkorera umurimo muri CLC,
and I'm happy to be here. Thank you so much. Yes. Tubwira ko Carmen ashaka umbwire mbega iyo umuntu avuze ngo umugore wumva iki? Murakoze cyane. Iyo umuntu avuze ngo umugore, nk'uko wabivuze ko wasomye iryo jambo muri Bibiliya rivuga ko umugore ari inkingi y'urugo, je ndabitahura ko umugore ni afise aholdinze ikintu kinini mu rugo, niko ndavyumva. Hariho hole nini ajuwa mu rugo, nk'uko Bibiliya yabivuze. Numva muri make ari uko nobivuga ngo aholdinze ikibanza kinini mu nyubako y'urugo. Nashaka mbaze Madame Segonde, iyo bavuze ngo umugore ni inkingi y'urugo, mubidubwira kwiki, mwumva iki? Iyo bavuze ngo umugore ni inkingi y'urugo, jewe ukuntu ndavyumva, ubwa mbere umuntu yarakwiye gutahura inkingi ni iki. Nk'ubu inzu yubatse, inkingi ikora iki? Ariko utanguye kwiyumvira inzu, inkingi ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye, hanyuma kikaba arico gifashe inzu, nico gituma inzu ishobora guhagarara ikaguma ihagaze. Ni naco gituma iguma kuri iyo nzu nayo ikaguma ihagaze, inzu rero ikaba ifashe. Iyo bavuze ngo umugore ni inkingi y'urugo, ni ikintu gikomeye cyane, kuko urumva yuko uwo mugore niwe muri make niwe afashe iyo nzu, niwe atumye iyo nzu yubakwa. Atabayeho nta nzu yobaho, n'igisakariro nticobaho, nta kintu muri make, nta kintu na kimwe. Urwo rugo rutagira umugore ntiruba rukinabaye urugo. Kandi unabiravye ni nkako biri. Adamu yaremwe ari wenyine, hanyuma ngo Imana iramuraba iravuga ngo reka ndamuremere umufasha. Kandi mu bisanzwe unavyiyumviriye umufasha nawe, umufasha siwe afise inkomezi nkeya ko waje gufasha, ahubwo umufasha aza afise inkomezi kugira ashobore gusuporta uwo muntu yaje gufasha. Agomba kuba ari stronger kurusha uwo muntu yaje gufasha. Urumva inkingi itegerezwa kuba ikomeye. Rero urumva ukaraba rero ukuntu rero Imana yazanye yamuremeye ngo umufasha ngo amukwiye, hanyuma ukongera ukaraba ingene la création ibera mu mugore. Nuko mpava mvuga byinshi nkamarira abo turi kumwe, ariko ugaturaba n'ukuntu umugore ahambaye, umugore amaze kuza gufasha Adamu. Umuntu wese yiswe umuntu mw'isi yaciye mu mugore. Nta muntu n'umwe yigeze abaho yongeye kubaho. Umwe yararemwe aremwa n'intoke z'Imana, ubundi nawe ava mu kagufa ka Adamu. Ariko mu nyuma umuntu wese yaje mw'isi yaciye mu mugore. Urumva iyo ni yindi nkingi ya création, niba twobivuga gutyo. N'ibindi turabandanya, reka duha akanya abandi nabo bavuge. Madame Ego, mwumvise ngo umugore ni inkingi y'urugo, mubidusigurira kwiki? Byinshi babivuze bagenzi banje, ariko numva umenga ico nohagarara ko cane tubiravye mu buzima bwa misi yose tubayemwo. Urugo rutagira umugore ruraboneka. Nimba hari haho mumaze kuja kuramutsa umuntu inarugo adahari biragaragara, kuko nubwo abatware bacu bari responsable, barazi ivyo bategerezwa gukora mu rugo, ariko iyo mama w'abana adahari
biragaragara ni ukuri sino kwinjira cyane muri detaye ariko ahantu hose habuze umugore bica vyibonekeza ku kuntu ibintu biriko biragenda ku kuntu abana bitwara ukuntu usanga hariho iki umunezero uba udahari hariho ukwisanzura kuba kubuze ni igice c'urugo kiba kidahari mpora ndaba cane cane nk'iyo bishitse nkatembera gatoyi ari mu gikorwa canke ibindi nkamara nk'iminsi 2 ntahari ingene umutwara ahora ashika ambwira ati ndakwinginze ugaruke ntaramara n'amasaha 2 ntagiye ndakwinginze ugaruke ngaha birakomeye suko atazi kurera suko atazi kuraba neza ivy'urugo ariko absence yanje ca numva yuko ituma bigaragara ko vy'ukuri nduwa agaciro mu rugo rwanje nico cyonyine ndabifatiye ko n'urugo rwanje ndabira ko iyo ntahari ibintu byinshi biraparangana atari uko batavyitayeho ariko ari uko hariho responsabilité jewe mfise mu rugo n'ikibanza mfise mu mitima y'abana no mu mutima w'umutware wanje iyo ntahari bica vyumvikana bikaboneka ko ntahari niyo mpamvu no kwemeza ntakekeranya ko umugore mu rugo ari ikintu gikomeye hariho igihe usanga umugore atamenya ugukomera kwiwe mu rugo mbega ni igikice niyihe karakteri y'umugore akomeye ni igiki kubera twavuze yuko inkingi ari ikintu gifasha inzu kandi ni ikintu mama Segonene yavuze ngo ni ikintu kiba gikomeye gifasha inzu mbega niki n'uyuhe mugore niyihe karakteri ituma umugore akomera Madame Milene sinzi ko aho hantu hariho ijambo risherinzamwo ukiri kurabivuga nayo majeste wari kurakora nca numva ijambo entreprenante umugore caractéristique yiwe ya mbere ni entreprenante n'umugore w'ibikorwa n'umugore w'umwete n'umugore yita kuri vyose n'umugore atexpectinga yuko umugabo wiwe ari waza guprovidinga wenyene n'umugore ahari kugira ngo we nubwo atoboneka umugabo akaboneka biramenyekana ko umugore ari nyuma yiwe kuko bakunda kuvuga mu Congereza ngo behind every great man there is a great woman naho umutware yabonetse abatware baduhora twumva muri Bibiliya bavuga ngo bahagarara mu marembo bagahagarara n'abandi bashinga ntahe bakavugana ivya politike n'ibindi vyinshi mu kigo hariya mama w'abana niyari kandi niwe ariko aratunganya ibintu byose n'umuntu w'ibikorwa vyinshi n'umuntu afise umwete n'umuntu yitayeho ivy'urugo yitayeho ivy'abana yitayeho ivy'umutware kandi bitamubuza nawe kuba ari umuntu w'ubwenge ashobora no guhanura no gufasha umutware wiwe mu bintu byose vy'akazi ka misi yose iryo jambo niryo ricerenzamo akoze cyane mu gukomera k'umugore ga Madame Carmen hari ingorane especially nshaka dukorere kuri ubu buzima tubayeho ngaha muri Amerika turi abakristu ariko nibaza mbega ufashe nk'umugore gukorera Imana muri ibi bihugu tubayemo eske ni ikintu coroshe nk'umugore wumva gutega Madame murakoze ku kibazo ciza nk'uko bivuze muri kino gihugu ntibiba vyoroshe yabivuze mugenzi wanje hariya ati umugore akomeye donc nk'uko yabisiguye na mugenzi wacu ategerezwa kuba ari ready gukora mu rugo gusupportinga umushinga ntahe wiwe rero urumva muri uko gukorera Imana bamwe usanga mukorera Imana mwese kandi hariho ubundi buzima buri behind dusanzwe tubamwe atari ubwo mu gukorera Imana hariho amashifti hari ibindi dufise abana ariko go nuko utegerezwa kubikora byose so rero numva jewe nkanje
uragerageza nk'uko yabivuze ukamakinga sure yuko ibintu byose wabihaye umwanya wabipanze donc ntibize bikugwako just like that ukamenya ngo this is the time for this hama nk'uko yabivuze utegerezwa nimba umushinga ntahe wawe nka je notanga akarorero sinzi ko nogendera ku karorero nkanje urumva umushinga ntahe wanje ni umu worship leader kandi ufise abana kandi nanje ndaririmba urumva dutegereza gukora umurimo w'Imana twese hashobora kuba igihe tudashobora kuboneka twese muhira canke mu murimo w'Imana mugabo not ko nca mvuga ngo twese we have to stay mu byo muhira no nshobora kuvuga nti reka jewe no munsi ntekinge k'ivyo mu rugo and then nawe aboneke mu murimo w'Imana donc hategerezwa kubaho balance you know ni balance nayo ndashaka gushikako muri byose kugira ngo kuko nimba witaye cyane mu byo umurimo w'Imana kuko isengero ya mbere ni mu rugo ndavyibaza nico naco bazokitubaza so donc balance itegerezwa kubaho mu rugo and then mu murimo w'Imana iyo washizeho balance byose biroroha vraiment yego balance niyo keyword novel mama Segonde nashaka mumbwire nkuko narimbajije madame Carmen mbega umugore n'izihe mbogamizi ahura nazo mu kuba inkingi mu rugo imbogamizi ni nyinshi imbogamizi ya mbere niyo yo kuba umultitaskinga ukeneye gukora ibintu byinshi icyarimwe ukaba uri umudamu kandi ugomba kujua iyo role y'ubudamu umushinga ntahe ukaba uri mama w'abana uri umwigisha w'abana ikintu cyose kijanye n'abana hanyuma ukaba hariho n'inzu nayo ikurondera nayo irakeneye guklininga so n'ibintu hakaba nako kazi kakurondera challenge ya mbere ni uko gushobora kuba mu bintu bishika 5-6 icarimwe kandi vyose bigomba gukorwa kandi vyose bigakorwa neza kuko ntibisa ariko vyose bikagomba gutungana kandi vyose biraba wewe iyo niyo challenge ya mbere umugore ni ikintu gikomeye rwose birakomeye cyane muri iyi Amerika tubayemo hari ukungene umugore abaye successful like akaba nkuko uhejeje kuvuga ibintu byose ukora ukabikora neza ukaba excellent mu bintu byose hari ukungene umenga ugiye kuruta twavuze ngo abatware nibaza ko ariyo ya trotire twavuga naho inkingi ziba zihari ariko hari umutware hejuru hari ukungene rero cumenga society ibona yuko canke twebwe tukabona yuko umenga umugore agiye gusumba umutware mbega ico co mukivuga kwikiga madame Emeline urakoze cyane kuri ico kibazo ni ikibazo d'actualité kuko societe turimo irevolua vuba cyane singaha gusa muri Amerika no muri Afrika niko biri abadamu baciye ubwenge bafise umwete baba bashaka gutera imbere baba bashaka kurondera ikintu co bateza imbere mu kudandaza mu kwiga amashuri menshi bagashaka kuronka ubuzi bwiza rero ndibaza ko ikibazo ca mbere kihaba ni ya insoumission duhora tubona kandi natwe twigeze kuba twaraciyemo uba wumva yuko kubera ko nawe wize menshi ayo mashuri kubera ko uri CEO wa entreprise ijambo ryawe rikwiye guhabwa agaciro cyane kurusha uko vyahora ukanabigenderako ariko uravye proverbe 31 icivuga
uhera ku murongo w'icumi ngo umugore w'agaciro. Reka dufate akarorero k'irya proverbe ry'amajambo arimwo uyagire muri ubu buzima actuel turimo. Ujya mugore yari umu CEO, she was a champion. Umugore yari afise abakozi ategeka, umugore yari afise ivyashara acuruza, umugore yatuma ivyo bafungura muhiriwe mu rugo vyaza biva mu bindi bihugu. Ni kuvuga iki? Yaragira trade, yari afise amafaranga yo kugira ngo ashobore kwipermeta kugura ivyo bintu akabirangura akabizana bakabifungura. N'umugore yambara impuzu nziza zana, niko ijambo ry'Imana ritubwira, z'agaciro. None yabikurahe mu maboko yiwe, ngo abana biwe bamwita umuhigwe. Abana bawe kuba bari fier y'umuvyeyi wabo. Ni kuvuga iki? Abahaye ubuzima bwiza. Ni wa mudamu ubona mwibarabara akavuga tujya ni mama, mbe muramuzi. Nivyo vyibi vy'uno munsi tubayemo. Abadamu bakiri bato baronka amafaranga, baronka umutahe, bagakora, bakaronka umugisha. Mugabo Satani akacaza akabashiramo vya vyiyumviro bibi vyuko kubera ifaranga ryabonetse ibintu bigiye guhinduka. Ahubwo ntivyari bikwiye guhinduka, kuko iyo ni wa mugore entrepreneur nari navuze kare. Umugore entrepreneur ahesha iteka umugabo wiwe, ahesha iteka urugo rwiwe, ahesha iteka abana biwe, ababanyi biwe baramurabirako bakamwigirako. Ariko umwansi araza akavyonona, hamwe hari umugisha hakaca haza ukutumvikana, hakaca haza umugisha urimo kujyana, umugisha urimo kudahuza mu madecision. Hakuba vyiza, hakuba ibintu biza kubaka urugo bikaca biwusambura. Nico kibazo tubayemo no munsi. Ariko bikava cane mu kuba tutarigishijwe, mu kuba tutaramenya umugore w'agaciro wari we nkuko Bibiliya bivuga. Kuko iyo tuvyinjiramo twarabihawe, hari ibibazo byinshi tutaba duhura navyo kubwo kumenya agaciro ufise muri urwo rugo. Mbega ni gutumenya agaciro ufise mu rugo? Uravyigishwa mu rusengero, uvyigishwa he? Uvyigishwa n'abavyeyi, ukavyigishwa mu kibano, ukavyigishwa mu rusengero. Cane ugakurira muri ayo ma values yo kumenya yuko umugore w'agaciro ari umunyabikorwa, yubaha umugabo, amutera iteka, aramuhishira no mu bube gito no mu mafuti yoba afise, akamwerekana nk'umuntu w'agaciro hanze. Na vya bindi bahora bapfa mu rugo ntibisohoke, kuko iyo bisohotse uba wikuye agashambara nawe. Nico rero abagore bakiri bato na jewe nivuga narabiciyemo cane, kubera kutamenya, kubera kudatozwe imico myiza hakiri kare, kubera kutaronka umpanura igihe nari ndavyinjiyemo. Ariko Yesu agira neza, twarabimenye. Amen. Aduha guhinduka. Amen. Mwotubwira nk'akarorero mwaba mwaraciyemwo kubera kutamenya, hama ingene vyoba vyari bimeze? Yego cane. Ndibuka ko hariho igihe twaba turi muri groupe, urabona iyo muri aba jeune marié canke mwasohotse mwagiye kuramukanya hano mu muryango, amadeba agatangura, mugatera inkuru nyene bisanzwe, hakaduka nka deba, mugatangura kuyiharira. Jewe sinarinzi yuko whatever the case is, ubwirizwa gusidinga n'umugabo wawe, naho yo bari mu mafuti, kumushigikira. Ubwirizwa kuba in his corner no matter what. Ureke kumushigikira nimba wumva ivyo ariko aravuga ari amafuti, ariko ntumupingire mu bantu. Ntumupingire mu bantu, ntumwishuriraho mu bantu, kuko kwa kwitwa umugabo wawe, kwa kwitwa umutware wawe urabisambaguye mu bantu. Babonye d'abord kutamwubaha, babonye ko atajambo afise mu rugo rwiwe, nimba yovuga ukamuvuguruza ukamuhaririza mu bantu. N'utuntu duto ubona umenga ni duto, ariko murazi ijambo ry'Imana ko risaba abagore kubaha abagabo. Burya Imana ntiyabikoze gutya itabizi. Nuko iyo umuhaye respect, nta kindi kintu na kimwe uwo kongera ko kirusha ico munezera.
musubire muhera mubivuganireyo bihere ariko ntubikorere mu bantu. Ico rero jewe naragikora kenshi kikamwica umutima kikamubabaza akabura uko agira, ariko nabivuze Yesu agira neza ntavyo nkikora. Amen, amen. Mama Segonda, ndashaka hari ahantu uvuze ngo cane, ndashaka wongere ko icyo naje nagira nongere ko kuvyavuze nuko uri umudamu niko Imana yabiremye. Uko biri kose umugabo niwe mutwe w'urugo. Nubwo turi nkingi, nubwo wumva umengo turakomeye nitwe tubifasha, ariko Imana nayo yamuhaye kirya cubahiro co kuba umutwe. Ushake ube successful, ushake ube umu entrepreneur, ushike ku bintu byose bibaho. Bibiri tubwira yuko nta gitugu gikura ngo kirute umutwe. Nubwo cowubyiba, nubwo cowukura, umutwe uzoguma hejuru. Umutwe uzoguma uri hejuru. Rero uko biri kose n'uwo mudamu uba successful mu rugo rwawe kubera yuko muri kumwe n'umugabo, kubera yuko urwo rugo rwawe rufise umutwe. Uyu mugabo nutamushira hejuru ngo umuhe ico cubahiro, nawe nkubwica ukuri ntibizogenda neza. Ivyo byose uri kurizera yuko bimeze neza bizokuramburinga hasi. Hama ikindi naco nagira mbwira tuwagira tuvugane nuko umudamu w'igicubahiro cawe ufise nuko witwa ko ufise umushinga ntahe. Uravyumva? Witwa umudamu d'abord kuko ufise umushinga ntahe. Rero iyo udafise umushinga ntahe ntubukiri hariho irindi zina baguha, ntubukiri wa mudamu. Rero ca cubahiro naco wishima ko kiravaho. Rero ico cuba muri mago gifise kubera ni magiriranira. Wewe uramushigikira akaba uwo mutwe wawe, nawe akaguha icubahiro. Hari hano muri Bibiliya bavuga ngo umugabo ngo afise umugore mwiza, ngo niyo agiye mu bandi hanze gutembera, iyo agiye mu bagenzi ngo baravuga bati urarahiriwe wa mugabo, kubera ko bazi umugore asize inyuma ingene ameze. Bamwita umuhigwe ngo kuko afise umugore mwiza, who has it together. Umugore mwiza, umugore ni wa wundi nyene azica akora mu rugo. Ariko ngo bamwita umugabo wibona iyo umeze neza, iyo ufashe urwo rugo rwawe neza, umugabo bimuha icubahiro. Nkuko nawe ujya mugabo aba success, Imana yarabahezagiye tout simplement. Kuko yavuze bikaremeka, niko nawe icucikinira kibahaye. Yaravuze ati uzoba umutwe urugo, ntaho tubica. Ntaho tubica, icucubahiro aragifise. Rero nugukorana ngo there is no queen without a king. So uramuteza imbere, nawe akaguha ico cubahiro, nawe ugasharama. Cane. Oh my God, that's good. Nukuri numva ndiko ndaryoherwa n'ikiganiro turiko turakora n'umunsi. Hariho nkuko navuze ngamwe nukuri Mama Segonda, sinzi ko tuza kuvyemeranya, ariko mama yisumbuye gatoya. Wenda ego murakoze. Jewe nibaza ko na Kamene turi kumwe turacari batoya. I mean nukuri nibaza ko muracari bato rero kubaka especially ngaha muri ibi bihugu nukuri ni ikintu kigoye. Hari ubunyene umuntu ariko aradukurikirana, umugore yipfuza kuja gukora, kandi kenshi tubisanga no mu rusengero. Kuko nasanze abantu banyandikira jewe kenshi n'abantu, hariho n'abantu baba batakijijwe, ariko banyandikira bakambwira kuri ibiganiro byanyu biradufasha kubera muratwigisha. Hari abantu badukurikira ubunyene ari umugore yipfuza kuja gukora. Nico gituma navuze nti ni gute umugore ibintu byose yo bikora akabishiramo excellence, biterekanye yuko abaye so independent kurusha umugabo. Kuko hari igihe nk'ubu bavuga umuntu avuga ati no, kubera kino gihugu tubayemo, icara muhira
urera abana cyangwa ukora utundi dukorwa two muhira nibyo navyo nyene ni vyiza ariko ni gute umugore izo challenge naho yoba bishaka yovyovakaminga bikagenda neza kandi akaguma ari nkingi y'urugo. So je ukuntu ndavyumva ya kino gihugu kiragoye mugabo nibaza yuko benshi bashaka kubifata nkuko tukiri back home. Back home it was different kubera ngaha aye back home haba hariho abakozi cyo ni kimwe maybe birorohera wa mudamu kuvuga ko yoja ku kazi agasiga abo bana ko ari uza kubaraba ariko ngaha muba muri babiri mu rugo donc byose biraba mwebwe. Nibaza ko ariho ya balance iza mu rugo kuko baravuga ikintu cyose kitari mu balance side imwe izo sinkinga iyindi donc ije hejuru bimwe biseseke ariko nimba kubwiye ngo usigare muhira uraba abana nibaza ko haba hari impamvu donc nibaza ko ari kwicara hamwe akagusigurira nimba ariko ara making enough ashobora guproviding for everything maybe for the moment you can kuko n'abana baba bakeneye umuvyeyi kuko mwese mugiye mu mashift abana bakabura ubarera bwa burera abana bari bubure and then haza ikindi kibazo mu rugo. So nibaza igikuru no kwicara mukaganira nkuko bavuze you have to be submissive nk'umudamu nawe abibonye uko muriko muraganira ushobora kumubwira nimba we waronse opportunité y'akazi karibuzane income nini nibaza nawe ko atovyanka nk'umutware wawe nibaza yuko kuganira nibaza ko ari ico gikuru mu rugo apana kumva yuko yes turi mu gihugu cya freedom umudamu ashobora kuja gukora uko ashaka amashift aruzuye ariko turabe ico bibiri ivuga ku rugo. Ikindi numva bavuze ngo turi nkingi nimba uri nkingi and then umutware wakaza akavuga ati ndashaka kugume mu rugo and then ukavuga ati no ndaja kuri shift nanje twese turagenda nibaza ya nkingi utegereza kuba able yo gusupportinga poa yose iribuze kuja hejuru ya iyo nkingi donc ivyo vyose niho haca haza kwa ukaba submissive maybe with time nawe ashobora ku understandinga yuko you need to go kuri ako kazi kuko hari ikindi kintu mpora nkunda kuganira n'abantu no kuguma mu nzu muri kino gihugu uri umudamu it's not good ntabwo ari vyiza hariho abadamu bashobora kugira depression yes urashaka kuba submissive mugabo there is something kiyo kirafa muri wewe so nibaza yuko bya biganiro wisanzura umubwira ati yes I will stay with the kids kuko n'abana barakeneye umuvyeyi muhira ariko at the same time if I get the opportunity to go and work let me just go and then kandi amasaha murashobora kuyapanga ni ya balance murashobora kuvuga ati je ndakora iyi shift nawe urakora iyi and then abana ntibabura umuvyeyi ntabe time habura umuvyeyi mu rugo cyane cyane hano muri Amerika nyene biri challenging ariko nibaza yuko doki ariyo gutahura yuko mu rugo si competition hagati y'umugore n'umugabo that one wavuze ngo none ngubaye gukoze byose ngo ucumva umengo noneho power wamurushije ariko nibaza yuko mu rugo it should not be competition ahubwo byagombye kuba mukorera hamwe mukumvikana mugapanga hamwe of course ntibizama bigenda smooth cyangwa n'abagabo ntibama bari receptive nk'uko wewe ushobora kuba uvyibaza arizo za challenge nyene ariko rero n'ikindi naco tutibagira ko kameme twaramenye Kristo ni waganze ubuzima bwacu
niho hacazira yuko umugore nawe agomba kuba n'umusenzi ukaja ku mavi. Hariho igihe muganira ntimwumvikane ukabona nyene ko hariho accrochage, ariko wowe nka madamu wamenye ibanga ryo gusenga nihandi ucuja ku mavi. Nukuri Yesu arakora, arakora. Iyo ugiye sincèrement ukamwereka ibikugoye ku mushinga ntahe ngene mutumvikana abana niki, ariko ukabigira mu bugwaneza, burya n'ingene naho ukominika n'umushinga ntahe arashobora kubona yuko uri gukominika kugira umudomine cyangwa uri gukominika kugira mwumvikane murondere common ground yo guteza imbere urugo. So it all depends. Ego nawe wifashe gute, you know, ugomba kwigira nyene kuri patron. Oya, nta competition irimwo muri izo challenge. You have just to have it together, mukadesida hamwe. Ikirushije ikindi, umudamu nukuri, umudamu adasenga biragukomera, kuko niho ukura imbaraga, niho ukura revelation. Iyo usenga urashaka ko umwana apfuye n'akantu gatoya, waja ku mavu uriko urasenga ukumva nk'akayidekarakiritse kati uratse ko wamubwira gutya na gutya na gutya, woca uhindura ivyiyumviro vyiwe, kandi ukagenda ukamubwira uti sheri, ukamwibwirisha akantu ntasubira no kuvyibuka ivyo mwapfuye. Urumva it comes to kuri ca kindi c'uko umugore uripiriye y'urugo rwawe. Urugo rwawe you can man, urashobora kurutwara muri direction ushatse, mu bugwaneza, mu kwiyorosha n'uwo mushinga ntahe ukamutwara kandi akabinezererera muri bwa bugwaneza n'ubwo bwa bugwaneza no kumenya ubwenge ukura ku mavi. Wa mugabo akaba umutwe, mugabo urugo ari uruseguye. Ntiyabivuze ntiyabivuze yuko ngo behind a strong man there is a stronger woman. So urakora akarabaga, you know. Uriko uravuga uko hari ikintu nibutse back in 2017 narigeze ni nka témoignage, narigeze kuba nkora hari ukungene abantu tuva mu bihugu byacu, kubera nibaza yuko ngira tabuzi turonka back home. So iyo tugeze ahantu tugira opportunity yo gukora, nukumenga turahababuka, tuba tushaka ko tuba dufise dushaka amahera, you know. So rero muri 2018 ndumva 2018-2019 narigeze kuba mfise ubuzi bubiri. Bantu b'Imana narakora kandi aho narifise n'umwana, narakora ikintu citwa shift, twariruka tukiruka. Umva narifise ubuzi bubiri n'umugabo afise ubuzi bubiri, nukuri nararuha, sinzi ngene nabibabwira, nararuha. Hari igihe mpora ndavyibuka nkavuga mana yanje ugiye ari jewe, nararuha ku buryo yuko narashobora no kuryama. Mvyuka ku kazi natonda 2:00 z'igitondo, umusupervisor wanje donc nkaryama. Umva natonda kuva 2:00 gushika mwijoro, 2:00 z'igitondo gushika ngira nka 4:00 z'ijoro. Nkagenda nkatora umwana nkaca sinashika ndyama, nategerezwa gutegura ivyo. Umva umwana nzomutekereje mu gatondo, nanje nkitegura ivyo ntwara ku kazi. Nkaca nja kuryama nka 7:00 z'ijoro. Bantu b'Imana nararuha. Mwibuke yuko ntegerezwa gusubira ku kazi 2:00 z'igitondo. Ya 2:00 alarme yaravuga sinumva. Sinumva. Umusupervisor wanje niwe yantelefona akambaza ati dada ni gute habaye iki uraza ku kazi? Urumva nkaca mvunduruka niruka kubera iki? Alarme sinanumvise kubera iki? Uburuhe. Urumva ariko haragera igihe, nukuri ndabyibutse kubera mama segonda bivuze, haragera igihe muri 2020 urumva haje covid,
ahantu twari twagiye biragorana yuko twese dushobora kuja ku kazi jewe rero cyo ndaguma muhira ngumye muhira ararara mwibuke ko ari wa muntu yahora akora ubuzi bubiri ico wikoze nce ndagenda ico gihe mfise wundi mwana w'umubebe mfise ababebe babiri nukuri sindababeshe ndatangura ukamenga yose imeze neza urumva nahora nguma ku mashifti ubu rero nicaye muhira covid irahari ukamenga simeze neza ariko ce ntangura gusenga hari igihe ce twibaza yuko na income urumva yagabanutse mu rugo urumva twese twakora ariko umwe yicaye ukaca umenga income yagabanutse burya nasanze ikintu cose n'ubwenge it's your mind ni ikintu wiyumvira rero kubera nicaye mu rugo Imana naciye ngira zose ni kubera naciye ntangura gusenga ndatangura ndasenga Imana ikuramo ya nyota sinovuga yuko naretse gukora ariko hari ikintu cyashiftinze muri jewe Imana ikuramo inyota yo guhababukira amahera urumva kwa kundi like nakoze cemfa nakoze hari ibintu bitagenda neza mu rugo nakoze urumva Imana irakinkuramo nuko ndavyibutse kubera ubivuze ariko birashoboka iyo mubivuganye mwese birashoboka yego sinzi umenga mama ibiri hari ikintu yagomba vuga je nshaka kwisabira yuko wari ubizi zo kurikira nzoza ndakugira interview nawe dushingire intare kuko ndumva kubitsa ibintu byinshi ubitsa amabanga menshi yego n'abakunzi baba urubizi basigaye babisaba ngo nzoze shinge nahe nandi umunsi umwe nzohotse ndashaka ndababwiye yuko jewe icamfashije cyane muri ico gihe kuko ntivyoroshe guhindura denku bivana naho uhungiye je nahungiye mu gusenga kandi mu gusenga birampindura sindababesha Darlene w'ico gihe siwe Darlene wo muri ico gihe narahindutse Imana yarankoreye ko nukuri kandi ndabishimira Imana rero ayo ma challenge umuntu ahura nayo niyo shaka ko tuvuga tuyashire mu buzima ubu tubayemo kuko biragoye no kubona wahora ukora ayo masaha yose nukuri hariho n'utuntu usanga niyo umugabo yatasha avuye ku ishifti agaca n'ahantu ukaba wari uzi yuko umugabo aza gutaha nka 2:00 hakagera 3:00 akantu gatoya karagushavutse waciye he nuzi ko nanje ndushe urumva nshaka tuganire kuri aya challenge kuko ni ibintu ducamo umva je nahungiye gusenga namwe ndabizi ngira hari ni gute udiringa n'ivyo bintu ayo challenge mbega umuntu yokora iki sinzi ko ari cyo novuga kuri aho gato nk'uko abivuze aravuze yuko uca iyo wamenyereye donc kuja muri izo shift and then ukahindura ukaguma muhira hari ikintu gihinduka mu mutwe yes turakijijwe twaramenye Imana ariko after all turi abantu hariho ubuzima buri butandukanye no kuvuga ngo simvuze ko bitandukanye cyane ariko hariho physically hari ikintu gihinduka nk'uko avuze ngo akantu gato gusa ni cya gihe rero kuko iyo wirirwa mu nzu ni same thing nta kindi kintu gihinduka hari ikintu mu mutwe gihinduka at the same time kare uhora uja kuri shift ukagaruka urahindura environnement rero nanje byaranshikiye igihe nari nabyaye like urumva hari ikintu cyahindutse vraiment muri wewe rero muri uwo mwanya je ukuntu mba numva mu guhugu uzi yuko you have to stay with the kids you have to be creative and kugira mu mutwe nawe ntibihave bigutuma ubana nabi n'umushinga nawe wawe deja ariko arakora providing and then tuzana stress zo kuvuga ngo this and that urumva biri buza n'ibibazo yes creating animburi buje n'abana muri parke hari ikintu biri buhindure mu mutwe nimburi bubatware gukina abana that will change something mu mutwe
mugabo ugumye mu nzu iminsi yose ukaguma mu nzu, trust me, ivyo bizobaho kumva nyene kandi for no reason ugasanga urishuye nabi or something, birahaba. Mugare numva izo challenge kugira uzo overcoming ni ukuba creative n'abo bana, creating utundi tuntu dutuma tukudistractinga kugira nyine ntiza depression. I know yuko abanyafrika benshi depression ntibayemera, ariko ico kirashobora kukuzanira depression. So rero numva ni creating utwo tuntu nyine n'abana, nimba ubu nyine ntibishobotse kuja kuri shift, ariko urashobora kuja kuramukanya n'umushuti n'umugenzi wawe afise abana bagakina, gatwara abana for ice cream, ico kiraza guhindura ikintu kinini mu mutwe. So rero numva ico nico kimwe numvise novuga kuri izo challenge. So bagenzi banje ico gihe none wari wavyaye wacu bigenza gute? Ico gihe nari navyaye, mu misi ya mbere vraiment byaranyafectinze cyane, kuko urumva nanje nkuko wavuze ubumenyereye kuja kuri shift, uja gukora ibiki, and then ukabona kuva Monday uri muhira, kandi you taking care of uwundi umwana, you have, urumva hari ibintu nyene biba ari bishasha kuri wewe. Ariko je ico nakora, naragenda gutembera, even uri muhira udashoboye gusohoka, hariya nk'aba mama bace baguma muhira, ahubwo ibintu bigahinduka ntiyiteho, nta practicing self care kuri we. Ico naco kiri bu creating something kuri wa mutware wawe. So rero at least practice self care, ukavuga uti reka nje muri douche nifate neza, nimba ukora makeup ukayikora, that's a therapy. Atahugiye ico kiri buhindure something muri mind yawe, atanahuroye. Hama nimba ufise aho uja, ari juste kudrivinga even around with the kids can change something. Kuko ugumye mu nzu, trust me, hari ibintu byinshi kweri biri vyononekara in mind. So that's numva nuko nabigenza self care no ku creating utuntu gasohoka n'abana. Ego Madame Emeline, hari ico wogerako? Jewe nariko ndibuka kera nkishika muri iki gihugu, Kazungu yarantanze, donc naje ahamaze imyaka, yaramenyereye vy'amashifti 2-3, ko yari wenyene ngaha, hari gihe wasanga afise n'ubuzi butatu, atabana atamugore, ahatahiye hose urumva kabarakazi. Hama dushitse, je sinovuga ko vyangoye cyane kugira transition, kuko sinasubiye kuvyara ndi ngaha, ariko twashitse abana ari bato, bakiri bato, nk'umwana muto yarafise 6 ans. Ndibuka ko narashatse guparangana gatoyi, uretse ko nagize Imana n'ukuri guparangana ntibishobora kubura. Ushitse muri environnement utamenyereye, ushitse paperwork ni nyinshi, uvuye mu gihugu warufise abagufasha, abakozi muhira, wahorana akazi kari fixe, utonda 2:00, Madame Seconde twarakoranya aravyibuka, horaire ibiri fixe, ubuzi yuko 2:00 ubutonze, 11:00 butashe, usanga batetse, bakoze inzu, bakorofye, bakubuye. Ubu rero nshitse aho ngiye kuvyikorera je nyene. Kandi mindset yanje mu mutwe nari nzi ko nzoshika ndabikora vyose, mba nshaka yuko biba bisa nka kujya vyasa kiri hariye, nkateka, nkakoropa, nkamesa, nkapanga, aho ntwaye umwana umwe kwishuri, abandi 2 ndabatwaye kuri bus, nkaca nsubira gutora uyundi mwana, nkaca donc kujongla imodoka imwe, urumva twarahana utahasanga pinze kuja gusuma, utahasanga canke ugasanga dutonze ku kazi, dufise imodoka imwe. Ico gihe twara interprete twese, afise appointment ya 4:20, je mfise ya 5:00, kandi appointment iri suppose kumara isaha, ukaca usanga turiko turajonga gushika no musi sindatahura nenzigire twabikora, ariko ni vya bintu uba wumva yuko ugiye gupayuka.
uba ugiye gupayuka jewe iyo experience mwaciyemwo yo kwicara sinayibayemo umwanya munini nubwo covid yahabaye abanterprete kuko twakorera mu bitaro kenshi bagumye badukenera ugasanga biraciyemwo urasohotse uragiye naho ryo biryo rimwe canke kabiri mu ndwi ugahindura environnement ukagira ama échange n'abandi bantu from outside utaguma uri confine mu nzu mugabo vy'ukuri ni ibintu ntahura cane ndibuka ko kera nk'ivyara umwana wa mbere iyo situation yashikiye Carmen yaranshikiye nanje nubwo nari muri Afrika ariko nari mu ma condition ntashaka kwipermeta kuronka umukozi usanga uraja muri deprime n'ukuri iyo depression bavuga naho abarundi n'abanyafrika en general tutayemera irabaho peu importe ko uba wavyaye ufa kuba uri wenyene utabona abantu hari akantu k'ubukoko kakuzamo utangura kwanka isi ataco mwapfuye hakageraho wumva yuko utagishobora no kugira interactions n'abandi ntukironka ivyo muganira no sinzi ko ico ndiko ndavuga mu cumva ariko harageze igihe n'abantu tunganya imyaka twahora twigana twahuye je naguma nicaye kundabaraba nkiyumvira ivyo bariko baravuga nkumva je sindavyumva ntitukiri muri dossier zimwe bariko bavuga ivy'amasorti bariko bavuga ivy'amadote n'amamariage je ndiko niyumvira amaranje y'umwana ndiko niyumvira ration yejo ndiko ndiyumvira nkabona nyene ko ntitukiri kumwe ibiyago si bimwe ukaca usanga wenyene wikuye mu bantu atawugukuyemo juste kubera ko wumva ivyo baganira warabirenganye ni phase wamaze kurengana ufise ibikurundanye mu mutwe vyinshi ku buryo ntibigikunda ko mwemeta ku ma ondamu iyo rero udafise imana nk'uko we wagiriwe ubuntu ugahungira mu mana depression iraza n'amasinya akaboneka kugira bulimi to overeat urumva ukaja guhungira mu kurya ukunguka ibiro 200 juste kubera ko hari ikintu cahindutse mu mutwe ariko utashoboye gukopinga the right way ni je nivyo vyanshikiye ni kera ariko ndavyibuka ko it was painful mbega madame seconde nk'umumama akuze ubivuga kwiki kuko nibaza yuko mwaje ngaha muri kino gihugu mwebwe nibaza ko iri different mbega mubivuga kwiki well of course the struggle is real struggle is real ariko je nta kibazo nk'ico nakugize cane kuko Gina Gino natanguye kuza ndi jenyene abana basigaye urumva byari different ariko nanje ndashaka kuroretinga mu gihe nabaye nanje harageze igihe ndabaho ntagira akazi udeprima co kimwe mugabo uye niho ndaba inyuma nkavuga nti erega twe twaje turi abarundi cyangwa n'abandi banyamahanga bose bari ngaha twebwe nuko twaraje mugabo tugashaka kubaho ubuzima bw'i Burundi muri Amerika ico naco ntigishoboka niba wimutse uvuye mu Burundi somehow at some point or some degree you're gonna have to move your own to be muri Amerika nukuvuga iki you have to adapt ku buzima abanyamerika babayeho sino ugiye kubivanga situation si zimwe condition si zimwe so nishatse kuvuga iki dufate nk'aba baba bakiri batoya udashobora gukora uri muhira niki ubu uya ugomba kwivariwa ku buryo nk'uko ama ressources yo muri Amerika abikwemerera par exemple urashobora kwidisponibiliza ukaja muri gym niba udashaka kuja muri gym kubera yuko abana ari batoya shirako televiziyo za YouTube
burya no muri gym barafise daycare. Yes. bararaba abana. Muri za YMCA barafise amade, baragusigaranira umwana wowe ukagenda ugakora ico ukeneye gukora. Even if nubwo wowe utabishoboye udafite n'iyo modoka yo kugira cyangwa utazi no gutwara, shirako TV muri YouTube hari urashaka gushiramo 30 minutes workout ugira izo ushaka yoga ushaka you name it hari ibintu byinshi cyane ushirako 15 minutes 30 minutes uka nawe ukagira hanyuma ico naco icurumva nero ikindi naco udashoboye kugenda nakanya keza yuko nawe ongera wiyiteho none shift zo ziraryoshe za misi yose urambaza shift ndazizi shift ndazikora na overtime ngashirako you know hamwe wifuza ukagura inzu ikinzu ciza cyane cikimogeje ciza cyane ariko ntukibemo ugataha ugiye kwishanja wiyoga wiruka usura urugendo ugasura ukakijimira ukakiraba right urumva so ubwo buzima nabwo ni buri overstressed sibwo twari dukwiye kwifuza so if you have that opportunity umugabo akakubwira ati can you stay with the kids say yes I will mubwira uti thank you so much and take it as an opportunity to build yourself you know gira siporo hanyuma wige kugira amaresipe atandukanye niyo atasange wamugira agakeke keza niyo atasange wamutekeye akantu keza nawe azasubire muri shift afise utubaraga na encouragement n'umunezero niyo azasange nawe uri renewed muri wewe akumusanganiza stress umusanganiza umunezero kuko wamye wibuilding up anezerwe nawe unezerwe ikindi naco co muri Amerika well ubu hasigaye hari ubuzi bwinshi you can work going in person but you can also work from home right Yes. umwana asinziriye you can go on your computer do some stuff niba utazi izo skills zo kubikora. That's why I said we have to move from our countries and be present here. Learn. Ahandi nawe abamama benshi bahengera abana bakiri bato nkuko kwanyu hamwe babwiye ati gumana n'abana muhira agaca karikira ati imyaka 4 ndayifise. What do? They get a degree from those 4 years. You manage your kid and then you study. Umwana akabyuka mugakina ukaburi muri break yaryama you can study online you can study in person you can do so many things you know keep building up ahandi now this is a great time to study your Bible and end up being a pastor, right? I mean, meaning, why not? Meaning, ni opportunity nziza yo kuronka akanya ko gusoma ijambo vya bindi vyose vyiza udashobora kuronka uri muri shift. Say thank you Jesus for this opportunity. Grab it. Kuko nibizohoraho. Yes. Hanyuma ikindi naco no kuruhuka. Take some time. Ugira inzara, ugira imishatsi buse neza, uruhuke utuze kuko it won't last forever. Ibintu byose bigira igihe. I like it. That was good. Yeah. Thank you so much. Madame Milene, nashaka tuganire kandi ku kintu cyo guca bugufi. Ni gute umugore yoca bugufi, especially ngaha ahanye muri iki gihugu cacu n'ahandi hose. Ni gute umugore yoca bugufi? Jewe aho no bifatira ni mu ijambo ry'Imana kuko guca bugufi k'umugore kudafatiye ku ijambo ry'Imana kuragoye cyane. Kamere yacu nk'abantu en general n'abagore usanga kenshi umenga tuzi vyose. We know everything. Nta kintu tudashaka gukosora, nta kintu tudashaka gusubiramo, nta kintu tudashaka gutumbereza guhinzira. Biratugora cyane kwemera. Kamere yacu biratugora kwakira uburongozi.
ufatiye ku ijambo ry'Imana rero kuko ariyo basis dukwiye gukorera ko kugira twumve submission ico ari cyo. Soumission mu gifaransa urumva ni soumission ni kwisumeta, se mettre sous, sivyo? No mu Congereza ni submission. N'amajambo abiri bafatanije. Sub ni kuvuga munsi, mission umuntu akubwiye mission wumva gute? Ni mission, ni ikintu n'akazi baguhaye. Nuko dukunda kumva iryo jambo muri sense mbi yuko ari kuja munsi y'ubutegetsi bw'umuntu. Kuri jewe nafashe ko soumission, mfise umugabo ari hejuru yanje, niwe azana vision y'urugo rwacu, jewe nkaja muri mission yo kuyi-executa. Nije nivyo nibwiye, kandi to me it works. Azana vision y'urugo kuko niwe mutware, niwe yankoye, sije nagiye kumurondera. Yaranshimye aza kunkura iwacu arankwa, anshira mu rugo, ndazi inshingano zanje z'umugore, ubu narazimenye ngo mangaruka kuri kandi Yesu agira neza. Yesu agira neza, narazimenye, narigishijwe ndamenya. Nzi yuko mission yanje no kumushigikira muri vision yiwe. Nta mugabo adashaka gutera imbere, nta mugabo adashaka respect, nta mugabo adashaka kugira iteka mu bandi bagabo. Nimba rero ivyo ndabitahura, nzi neza ko iryo teka giwe ari iryo teka ryanje. Nzi neza ko ico cubahiro ciwe ari ico cubahiro canje. My mission now is to help him, kumwankoraja, kumuliftinga up muri iyo vision yiwe yiteka ashaka gutera urugo rwiwe. That's why I understand mission as kuba munsi yiwe no kumuliftinga up kugira ngo tugende tuduganye. Nico novuga, kiragoye iyo uvuze ngo soumission ku bakobwa bakiri bato baba bumva ko mwonigana, mwovuga mugaharira mpaka ukabimwinjizamo, ariko seconde yabivuze. Abagabo bari malleable, ni nk'ibumba. Uramugirira ubugwaneza, ukamwereka urukundo, ukamwereka urupfasoni no guca bugufi, nta kintu atoguha. Byose bica bishiftinga mu mutwe, birahindukira mu isegonda mugasigara uratangara. Hamwe wahora ugenda ushaka ko mugongana, ca bugufi urindira urabe gato, birahinduka nawe ugatangara. Niko vyangendeye jewe, twama tugongana misi yose. Nari ngare, nari umugore ntashaka guheba, nkama ndiko ndamuhaririza umwanya wose. Kubera ikibiriya, kubera kubikora uko, kubera kubivuga kuri. Urumva nkabivuga uko ndavyumva, uko je nshaka ko bikorwa, akaba ari byo ndamwereka. Ariko narize kunuma, nkareka kuvuga sur le champ, nkareka kumuhaririza, nkagaruka muri bwa bwenge seconde yatubwiye. Sheri none hajya. Bwa bundi none tubikoze gutyo ubona gute? Uvyumvira kwiri, genda wiyumvira urambwira. Iciyumviro kigaruka kuza ari wagitanze kiri fresh, kandi ari je namuhaye suggestion. Namuhaye suggestion, ndamuha umwanya kuja kuvyiyumvira, agarutse yapruva kandi a 100% atavyo gusubira inyuma ngo twihenze. Bimpaye amahoro kuko ntitwaniganye, bimpaye assurance yuko ivyo turimwo biri vyo kuko tuvyumvikanye. Yashize ko ako yiwe, nubwo nzi iciyumviro nakizanye, ndagisubmitinga to his approval, kandi yabikoze kubera nabikoranye ubugwaneza. Niyo soumission ni ubwenge budasanzwe, ni force idasanzwe, kuko kugira wemere kwisumeta bigusaba kugira ubwenge. Nico navuga. Thank you so much. Hari ikintu usongera ku byo Madame Mbi navuze? Nibaza vyinshi yabivuze. Hariho example yanaduhaye kare, before yavuze ati kera hari ivyo atarazi, ariko nyine nkuko avuga ati Yesu agira neza. Hariho nk'ikintu ushobora gusanga umuntu atigishijwe yabivuze, ukaca usanga mwagiye nk'ahantu kuramukanya n'umutware wawe,
kubera twese uzi intege nke z'uwo mwubakanye ati ukaca usanga uriko uramushira hasi mu bantu. Hari ikintu twibagira, yes, uko urashobora kureka abantu bakibaza ibyo bibaza, mugabo umunsi wo uzosohoka bigasohoka biva muri wewe, bifite imbaraga nyinshi gusumba ko abantu bokwibaza ibitavuye ibyo utisohoreye mu kanwa. Urumva? Kandi ushobora kugenda muri aho hantu ukamuponda ukamwishura nabi, donc mugaterana amajambo nk'uko yavuze baba ariko baraganira n'abantu gusa akumva. So rero image uzotanga hajya hanze na ba bantu niko bazomufata umugabo wawe cyane. Nimba babona uri uramusuzugura hanze, bazomusuzugura nabo. Mugani bazosuzugura wowe nyene, Yesu bazomusuzugura nawe nyene, ariko weho bizoba ibindi. So rero numva ibyo byose biragenda together. Uri umudamu uri submissive, ibyo byose nibaza yuko bigenda together. Ahantu hose uzobura udahaye ico cubahiro umushinga ntayo wawe, nubwo muba muri kuramukanya aho hanze, uzomusuzuguje. So rero numva woreka abantu bakashuminga ibyo bashuminga, ahako wewe bisohoka biva mu kanwa kiwawe. Trying gufuka umushinga ntahe wawe, sinzi terme nokoresha, ariko coveringa no matter what. Kuko je mpambwira abantu nti don't even, nubwo coba ari ikintu c'ikibazo, ntugende no kuvugana n'uwo muvukana na mama wawe, kubera je mpamvuga Yesu dushobora kugirana ku kantu hagati yanje nawe, ariko turiyunga mwanya turashobora kuvuga sheri bite, ariko uza wamaze gutanga iyo message hanze, ntibazomubabarira nk'uko bamubabarira. Bazomubonamo ya image, bazoguma niho hahera kumusuzugura, kandi we bizokubabaza, kandi urazi ko ari wowe wabisohoye. So numva rero ivyo byose biragenda together, ni kwa kuba inkingi nyene, kuba able gusupporting ijya pwa yose, ukavuga ati ijya nkingi nyene ikeneye mu rugo rwawe. Ivyo byose biza ukavuga ngo ndabisupportinga no matter what, kugira urugo kuko nimba byanse ukagwa byose bica bigwa hasi. So rero numva ari uko nako numva nokongerako. Murakoze. Madame Segonde, muri iki gihe hariho amadivorce menshi. Nk'umumama ukuze, nashaka umbwire n'irihe banga. Iyo avuze ngo urabisupport, reka maze nongereze ku byahejeje kuvuga, ngo urabisupport no matter what. Ariko inkuru nziza nagira ndakubwire ni yuko muri Bibiliya batubwira ngo iyaba atari uhoraho yubaka urugo, ngo abubaka bose baba bariko bakora ubusa. So inkuru nziza ni yuko you just have to mbene uvuga gute, erega Imana yaraduciriye inzira, bisa n'ibikomeye, ariko iyo winyegeje mu Mana irakwereka inzira, irabyorosha, irakubakira. Si wewe wiyubakira, ni nk'uko mbega urabona umunyabyaha w'akaruhariwe, iyo yemewe uca bugufi gusa akavuga ati mwami Yesu ndakwakira nk'umwami n'umukiza wanjye, urabona yuko inyuma yaho eske no wasura kugira struggle, ngo ntaje mu busambanyi, ntaje mu biki, oya, apfa kuba gusa yasaren yagize ati mwami Yesu ndakwihaye, ni uri umwami n'umukiza wanjye, ibisigaye byose ntuzomenya ingene ahevye gutukana, ntuzomenya ingene inzoga zakuvuyemo, ntuzomenya ingene ugira urahinduka ukagira demi-tour. Ntumenya vyo ndiyo vyagiye. Nibi novuga ko ari curi nkaco kimwe, birakomeye, bisa n'amabuye, bisa n'amananiza, ariko kuko ari Yesu yashizeho urugo
erega urugo si institution y'umwana w'umuntu ni naco gituma satana yigwanya cane aramakinga sure yuko raba nk'ukuntu mutangura muri sheri shushu mupfa kwiyangaje gusa mukambikana iyo mpeta mukaja muri urwo rugo muratanguye indwara muba mudekaraye intambara mbega none ubwire yuko ujya mugabo yakuzenye mu rugo atagukunda of course yaguhisemo mu bagore bose yabonye ni kuva kivuka ahitamwo wewe urukundo rurahari nawe urarufise ariko satani aratugwana rero kwako ntibigaruka kuri rya jambo ngo abo tugwana sabi inyama n'amaraso turiko tugwanya umugabo turiko ibyo byose ibidukikuje byose tubona ko arizo challenge yes n'ama challenges ariko tumenye yuko turiko tugwana n'abantu n'imyuka yo mu kirere saba tubona duterana amajambo oyaye kandi turabona n'ingene ibintu biriko birahinduka ubu nko kuvuga ngo sumisyo kuri iyi si ya none ni ikintu gisa naho ntikivugika n'umushinga ntari umushinga nawe nako gaciro ntako bakimuha ubu mu myaka yahera je ngikura umudamu niwe bavuga ngo emancipation féminine urumva umudamu niwe yaragezweho ubu bigezweho byo ni byinshi turabizi turabibona ariko dukwiye gusubira mu mana mu baroma baravuga ngo ntitwikonforme no kuri iby'iki gihe n'ibihe n'ibyo nyine byo kudashira agaciro aho imana yagashize uwo mushinga nawe ngo umuhe icyo cyubahiro nawe ube umudamu hanyuma mugwanire hamwe kugira imana ibubakira urwo rugo atari imana ibubakiye ni ukuri ibyo mu isi duca ab'isi ibyo bacamo n'ibyo ducamo n'abakirisitu byose ni bibi mugabo how do we fight wewe je hari ndaba muri isi nkavuga mbega ma iyo mba ntakumenye nari kubaho gute ugaca wiyumvira uti mbega umuntu atigeze amenya Yesu uwo ari we yiru atagiri uva jewe ku kazi barankoma nirukira kwa Yesu ngo ntabana umugabo twashwana nirukira kwa Yesu ngo ntabana umwana yangiriye yambere ikigaba nirukira kwa Yesu ngo ntabana rero ugacubaza none gamana utagufise nawe ko kabaye wirukira no it comes to the same thing nizo ngo nazo ego turagira mariage ko bwiye ko bwije turarongoza turagira gute ariko niba badashimikiye kuri Kristo ngo abere fondation wewe wa mudamu we mbega izo mbaraga unafise zo gusapotinga n'izi icyo ukora uravuga uti mwami Yesu ngwino ingo wiyubakire kuko urugo rwashizweho n'Imana niyo inarurinda ariko we just have to go muri wa murongo wayo ikatugwanirira ikanatubona ikanatugukubwira itugwanirira ahasigaye naho impanuro noha abakiri batoya babona bigoye akumva yuko kubivamwo niyo solution nagira ndakubwire yuko nkuko twatanguye tuvuga nukuri yo wubatse ubufise agaciro umuntu wese akona akavuga ati madamu naka ariko pa experience iyo mushinga ntahe gusa uwo mushinga ntahe ahavuye ubye muradivorceje cyangwa urapfakaye uwo mushinga ntahe akahava nk'ubwije ukuri witwirinde izina abantu bakiri bato bifata umengo ni ugufyina biroroshe ndaguheba ndagushibura ejo nca ndondera ubundi ariko it's not that easy as you think bijana n'izindi challenge zinarusha izo wowe uri kuraca mubona zikugoye mu rugo rwawe hanyuma ikindi naho nibyo gutuma usambura urasambura inyuma y'iminsi 2 uca utangura kwiruka wowe umugabo urarusambura uca utangura kwiruka inyuma y'iminsi 2 uca kurondera uwundi none uwundi uri kurarondera si umugore
umudamu nawe uje utanga urusiro ukiruka urondera uwundi nawe ngo yo kubera umushinga ntahe none uwo wundi si uriko urarondera we si umugabo aja akozwe mu vyuma aja akozwe muri azoza azanane na challenges ziwe nawe maybe zinarushirije n'izuwambere rero bantu mukiri bato don't hurry to come out ahubwo reka dusenge tureke kubigira aramode divorce tubigire ngo aramode ukamenya ikintu kigezweho ni muze ahubwo tuje kuri Kristo tumwinginge atwubakire kuko avuga ati uhora hatari buyubatse abubaka bose bakora ubusa niwe wenyine ashobora kutwubakira n'izo ngo zikaguma natwe akadufasha tukaba za nkingi zifise imbaraga tukagira umumaro abapapa bacu tukagirira umumaro uruvyaro tukagirira umumaro urugo rwose tukagirira umumaro itorero tukagirira umumaro iyo dukorera muri community mu gihugu no mw'isi abagore murakomeye Madame Emeline Imana ni nziza ni slogan yanje Yesu agira neza amen amen yo bantu b'Imana n'ukuri je nagiye mfata umwanya ndabashimire rwose ko twitaba ku kiganiro cyiza twagize hari umuntu yumva ashaka ko turangiza kugira icyo avuze ndakunda kukibaza icyo kintu ego hari ikintu se wavugaga Madame Emeline turangiza akajambo kamwe gusa hold on good twarabiciyemo turazi ko Imana itabara amen hari akantu wumva wavuga turangiza nashaka kubashimira ko mwadutumiye ariko ikindi numva novuga seconde hari ikintu yavuze numva kirakomeye twavuze ngo yavuze ngo turi inkingi and then ndavuga nti you have to be ready gusupportinga donc iryo poa yose ariko kiravuga ati foundation ndibuka yuko twavuze ku ma wedding anniversary y'abantu turandika ati may the Lord keep being the center of stuff like that ariko some people nibaza baravyibagira kuko hari abo tuba twabonye bavyanditse ariko byakwere baba bamushize hagati so kuko iyo wamushize hagati azoguma afata ya nkingi kurya yabivuze kuko numvise ko ya nkingi yishinze mu hantu hata mu musenyi izogwa hasi ya poa yose izogumiza and then bice bigwa hasi ariko fondation ari Yesu muri hahandi kugira yavuze ati abana barakugora ukiruka hahandi numva rero novuga kakajambo ngo reka tugire foundation ibe muri Yesu aba ariho tugira iyo foundation y'ingo zacu twese nk'aba nk'izo tube inkingi zikwiriye yego murakoze nakongera ko muri proverbe baravuga ngo umugore mwiza yubaka urugo rwiwe ngo umugore mubi nawe akagwisamburira rero Imana idufashe tuba abagore bubaka ariko atari abagore twisamburira kuko turafise ubwo bubasha bwo kubaka tugaholdinga everything together it is in our power it doesn't matter icuri ubiho uri kuraca mu challenges ufise nukuri ni nka profesi Imana yarabitwatuye yaraduhaye ubwo bushobozi yarabuguhaye tubugendeyemo we hold everything together Jane umunsi naronse isomo nuko kugira umugore abe inkingi nziza kandi ikomeye
ategerezwa kuba afise fondasiyo nziza. Fondasiyo nziza ni iki? Ni Yesu, ni Kristo. Hano b'Imana nukuri ndabashimiye rwose. Thank you for coming. Nibaza yuko ninasubira kubatumira muzogaruka next week. Nabyo nyene abadukurikiranye babisabye vraiment ndazi ko muzoba ready kugaruka. Nongera shimira abantu badukurikiranye, abazodukurikirana, nukuri murakoze cyane. Mubandanye mugira comment, subscribe, share, gira notification kugira ushobore kubona ibiganiro byacu tubishizeko. Jewe nabateguriye kino kiganiro nitwa Darlene Irakoze. Ndabashimiye gose, nongera nshimira sinogenda ntabivuze abantu bose bari behind the scene, abantu bari inyuma y'amakamera mutabona. Hari abantu benshi bitanga kugira iki kiganiro nukuri kishikirizwe. Nukuri ndababwiye nti Imana ibahezagire kandi nukuri bongera imbaraga. Thank you so much. See you next time. Ndabakunda. What do you mean?